It's your boy G.wiz B. Mwana wavutse mu gukina kw'abavyeyi bawe ntavyo bari bitekuye bari bakiri bato Imana yabikoze wavutse neza kaze neza kwisatara rukundo rugihari abantu buzuranye ishari bikundire bicerutsa kura uzabona nubwo muvukana zo kwihakana canke bagucira ugwa pirato ukiri muto uzabona yuko isari paradizo kura rero ubone abigira abamesi yakumbara ababaya bafise metima nk'amavuko. Hello mes chers amis, muri ko muradukurikirana kuri web TV ya Samy-well TV. Turabaramukije cyane Jenny Didier Ngurutse kuri microphone za Samy-well TV. Tugiye gusangira ikiyago kidasanzwe, tugiye kwakira umushitsi umurapeur mu mwanya muraje kuvyibonera. Rero bakunzi ba Samy-well TV jakure kugira ngo tuje gusangira ikiyago bimeze neza, utarabikora manze agire subscribe ni sabone kuri channel yacu ya Samy-well TV, azoba dufashije cyane. Hanyuma dukomeze dusangira ikiyago. Meshezami rero nibaza yuko mu mwanya muto cyane tugiye kwakira umurapeur. Voilà mes chers amis, nkuko nameje kubabwira, voilà wa mushitsi wacu arashitse nguyu, karibu cyane arashitse. Safi bro. Uko sawa? Uko bien? Kimya. Karibu sana. Asante sana. Take a seat hapo. Asante sana bro. Karibu. Fresh. Karibu cyane muri salon Samy-well TV. Meze neza. Okay kweli. Hamuzananya hepfo ibintu bimeze neza. Ewa, bitoni fresh. Kahewa. Ewa na. Akayaga karaho neza. Kajua niki. Yote ni fresh. Yote ni fresh. Karibu cyane rese muri salon za Samy-well TV. Merci. Ego nkuko bisanzwe reba bakunzi wa Samy-well TV twabwira yuko twakira umushitsi wacu n'umuhapeur akiri umujene nkuko mubibona. Rero tugiye kuyaga kuri vyinshi na cyane ku bikorwa vyiwe ariko arakora muri no misi, bikorwa bidasanzwe byo kugira ngo ashobore kwiteza imbere no guteza imbere umuziki ndundi. Nibaze yuko tuzane vyinshi niba ntihenze. Bishasha biriho kandi vyinshi gose. Ego tutaraja mu idonido rero nibaze yuko cher invité ubanza kugira ngo widondore abakunzi ba Samy-well TV hariya bakora dukurikirana. Jenny twarakoze Gracie. Mama na papa niryo banyise. Ama izina nkoresha ry'umuziki nitwa G.wiz B. G.wiz B. Niryo zina ryanje beshi banzi ko n'abatari barizi nitwa G.wiz B. aka G.wiz B. Bro, niba nihenze nibaza yuko nawe twakira benshi muri salon za Samy-well TV ngaha, ariko turamaze kugirana ya séance we na jewe. Buruka twarakoranye interview, twarakoranye ikiganiro. Okay. Ego twarakoranye ikiganiro haraheze igihe kitari gito, wari watuzaniye bishasha muri studio za Samy-well TV. No biriho. Ahubwo nyibutse mbe wari watuzaniye indirimbo ya ninabazaniye indirimbo yari yitwa Akamashu. Umutego. Nika akamashu k'imbeba. Akamashu. Nawe ugomba gutega. Ushaka gutega abantu. Ari abantu biba ari ngombwa yuko batega kugira abone bite mu mutego. Sikubatega ahubwo ubona ashaka kwita mu mutego. Bite mu mutego. Rero urumva uti jewe gutega barapere bagenza. Gutega barapere bagenza. So reka rero tuje mu idonido ry'ikiyago, kumbure wavuze yuko utuzaniye agakemanyi gashasha, kumbure vuguti mfise byinshi shaka gushira ahabona mu misiri imbere. Muri ivyo ni ivyahe G.wiz B? Mfise byinshi, ndafise ingoma, ndafise indirimbo yitwa Kata. Gira abakunzi bacu kugira ubazanire hariya ibintu bishasha. Ndafise ingoma yitwa Kata, indirimbo yitwa Kata. Yes. Zoza ari audio izananye n'amasanamu yayo. Vuba igikorwa kirabashikira. Nugukata nyene imwe byo gukeba canke ugucacura. Beat yitwa Kata, uzokurikira muzobibona windani. Mbe basha yoba akapera yo bari yoheje kuduhereza. No? Akapera siyo. Nakuno donja gatoye twumva kugira ngo bayita vangu.
Pisha njia tutatanisha njia party after party tumetoka mademu wakisenge watamoka uno muzi turatwika Mr. Barumani zanjabuka Town twamaze gushika mu matala his time do spending amadara ereko ubuzima buraryoshe hano turi harashushe deringo tutambira indundi vuze ngo ni muviyo bari ni shekiyo puri cheki giswana batingisha ma kwezere bro nani uwa misi yeze duherukana ibintu n'ivyari bimeze gutyo umengo harabaye evolution gatoya ibikorwa mino minsi ibikorwa ndiko ndakora ibikorwa ndiko ndakora ndibaza n'abatari bazi ko ndiko ndakora babimenye bavyumve ndiko ndakora sinicaye namba bari yabicaye namba hari hare bicaye je ndi ku rugendo uri kurakora bakunzi ba Samy-well TV ngo tudahengeshaye natwe kugira ngo turabe ngo dutere intege na cyane abaririmbyi umwe wese kuri level yiwe abakiri hasi abageze hagati n'abamaze kuduga ku bushorishori nako tudakora kugira ngo turabe yuko abana b'u Burundi bashaka kwiteza imbere bongera bateze imbere umuziki ndundi muri Buja Flavor siko none nego hanyuma uratubwiye yuko wazanye igikorwa uratubwiye igikorwa kihari kiri imbere mu misi iri imbere vraiment je numva ibintu bimeze neza mbega G.wiz B wewe nimba nihenze ko biri kose umudiho urapamo n'umudiho wa rap siko ariko ari akantu twigeze kuyaga ndabwira nti G.wiz B kubera ko urapa umengo ufise inspiration nk'iya Fabelove. Okay, kuri ico kibazo narigeze ko ndagifise yari ingorane nari ifise ahubwo ntabyo nari nzi ivyo ndimo. Yari ingorane ki wariga yari ingorane nari ifise sinari nzi ivyo ndimo. Ubu ndazi ivyo ndimo ivyo ndiko ndakora ndabizi. Ufise style wanje singira style wanje wamaze kuyumva. Yani wahinduye voice wahinduye intuzeye Iyo ndirimbo nakoze witwa Kamashi gituma sacho genda media flow bari de solo. Yari de solo naravyo flow zose fise je kwa fise flow nyinshi. Naravyo flow zose fise tuvuga ati reka ndetware muri flow. Kajya umuntu azi umuziki simwafise flow imwe aguma muri flow imwe aguma muri style imwe. Ahubwo arahindura na style. Ego vraiment kuko umuntu yumviriza neza ariko arakumviriza wari muri flow ya Fabelove cyo kimwe neza bavuga ati mbe ashobora kuba ari umunyeshure wiwe ari muri ekole yiwe bimeze gute ko wibuke ko mengo icyo kibazo nakikwagije cyane gose atajewe je sinari umunyeshuri wa love sinari umunyeshuri wa love ahubwo nimwe nakubwira jewe ko afise style nyinshi ndirimbamo urumva ndashaka gutandika raga ndashaka gutandika rap yihuta hatiko ndashaka gutandika rap nyene igenda slow ngira bavyumvise rero navuze ati ngoma nkitwara muri raga cye nkitwara muri style iza kumera fresh icyo tumavuze ati reka ngende muri no style kugira n'umuntu aze kuyimavuga ati peti watabuye none uri kuraraba evolution ya carrière yawe urabona yuko hari kirimo ndiho ndabiraba nkurikiranye n'abankurikira nyene aba followers fise ndabona umenga ibintu bimeze neza mugano ubwo bitaramera neza kwa murazi ikibazo tugira tukatucirondeza ikibazo cha management gusa je ndabona nyene ukuntu nitanga ukuntu nigita ndabona kumenga ewana mambo ni fresh ibintu bimeze neza kabisa uramaze gutangura gukamisha umuziki canke uracavuga uti jewe ndi muri babandi bagitangura kubaka izina ebana je ndacirondeza sindatanga gukamisha uracari one day mbata kwa fresh il faut être courageux gusa ibisigaye navyo nginibaza ko vyizana none G.wiz B kumbure iyo ni ntuze ya mbere uraduha igikorwa ca mbere kubera iki wahisemo umudio wa rap rap ni style nziza rap ni style niyuvamo ubwo beshi bahemuka ugasanga rap baritaye bagiye mu bintazi gusa je rap na forever and never tuzofana ni kibazo nkunda kubaza aba rapper benshi kumbure bivaye na situation géographique yanyu aho muri mu Burundi turi mu Burundi muziki umukorera mu Burundi Bujumbura cyane
ariko bisanzwe biboneka neza yuko umengo ino muri bino bintu by'ibihugu byacu surtout nga mu Burundi umengo rap nta kintu kinini ibabwira cyane umengo ntibatiha cyane umenga abantu ba trendinga n'abantu bari muri style ya R&B kubera ko mudacaguye R&B nk'abantu me nkagiye ku ruhande rwanje nivugiye urumva sinuvugira bariya nivugira ngo fulani nawe nyine akwiye guhindura yes Jeffis ibyo nkunda sibyo ukunda je nkunda rap kunda rap ni style yumvamo ntanga mu message neza rap ni style yo gutanga mu message R&B abayikora me barahibongoza mugabo urumva ubutumwa bwawe ushaka kugira ngo ushikirize abakumviriza bugenda butihuse cyane kumbure harabavuga yuko rap ushobora kwitangamo ivyumviro byinshi mu mwanya muto cyane gose message igashika vyihuse mugabo urumva nta kiburi ntuzeye bisaba ntuze nyinshi cyane kumviriza attentivement me rap biva no kuno bayiririmbye style wagiyemo kavuga ati matani tembere imbere ya beat muri beat kumana imbere uko hamwe n'umuntu azari nko mu ikebo avuga ati kituni fresh aje kuna pita mugana nasikia umudundiri muri rap nasikia kata urenganye tubina kwa fresh kata ahubwo reka tujya kuri yo nuze ya kabiri iyo song ya kabiri kumbure urabona ko turaheje ya mbere watuye ko isong ya kabiri yitwa kata kubera iki kata yani ni kukata muziki ni wakati mtu nani akanacheza change ni kukata ni tunakata kamba au tunafanya ni mani urashobora gukata ababaya urashobora gukata umuntu kumva fo unamkata unamfungia mata unamfungia mata unampandishia biyo unamfungia biyo cyane nyene umudemu nyene ari mwisite nyene agomba kugara ko kwereka bana Babilone huyo toka pisha njia tutanisha ingia acha taweza ni danger hama rero urumva message niyo kuvuga uti jewe mu ndirimbo yanje niyo kwigiza aba Babilone umuntu wese tutariko tariko aranyorohereza indirimbo itambika indirimbo y'ikirori mbe wayimpaye ko akapera naguye agapera ya fresh yego numvise yuko umengo ni ibintu byo kujya mahera kumburinjoyinga kufanya indirimbo itambika abafana ho muri n'umucyo muyumvira ngo ukata wa Babilone no ahubwo Babilone bampaye esprit yo gutuma nkora ibikorwa gira bigende fresh yes bro none nayo tuyitege ryari ndibaza nko malo le 28 nyuma le 28 décembre nyuma Noel kwa Noel bado le 25 le 25 nyuma Noel sanamu imeze fresh izo za iriko na masanamu sanamu imeze fresh odi imeze fresh Nitege le 27 abakunzi banje mugurikirane mu flowing kuri YouTube yanje 257 G.wiz B 257 niko nitwa mwe muraryoherwa na akamashu hama mu yindi minsi le 27 igikorwa kizoba gishitse yani twizere ko tuzoba mu bambere muri Samy-well TV na studio yacu kugira ngo turonke ico gikorwa mu bambere kama kawaida kwa mwe murazi muri bwa bumwe nyene yes G.wiz B reka tugushimire cyane kubona witanze ugaheba ivyo wari kurakora kugira ngo uze kugira ngo ushikirize abafane ba industrie musicale mu Burundi kugira ngo babandanye baryoherwa nabamenyesha ibikorwa vyawe aho bitereye ko biko biratera imbere merci sana namwe ndabashimiye kwa mwemeye kuma emission ndakirondeza ndashimye kweri yego ahubwo mwandanye mutera imbere mundananda pito atararonko bigeza yego mubafasha nizo shingano zacu ngaha muri Samy-well TV bazi ko tubikora tudahengeshanye karibu tena rero n'undi munsi naho tuzogutumira kumbure ndibaza yuko uzobanguka ewana nzoza ndiruka yes mes chers amis merci beaucoup de nous avoir suivis mwagize neza cyane gose n'hésitez pas à liker nos vidéos partager byose biradufasha muzo mugize neza gose hanyuma ibisigaye nibaza yuko
ibiganiro birabandanya ejo tuzobahereza ibindi bimeze neza nico gituma tubasavye yuko mugenda kugira subscribe kugira ngo kuri cloche de notification mubandanye muronka ibimeze neza ibigezweho turabakunda cyane merci bye bye